bakunze imbonesha kure yacu ariyo yanyu Bohondi Kingdom TV. Gira subscribe, like, share ndetse na commentaire hama tubandanye. Dear friend, juri kurumva ni Ready Pleasure, iyi ni BKTV. My friend, niba bavutse ibihimba vyawe byose bikwiye ndetse binakomeye, shima Imana. Don't say mfise amaso mabi ndi mugufi ntataye mfise. Ukigaya pe, man, come on. Ivyo rirana nivyo abandi baririra. Yitwa Irakiza Adeober, umwana wa Mbonihankuye Mathias na Kwizera Aline, aho yavukiye Gihofi muri komine Bukemba ni intara ya Rutana. Itariki 9 ukwezi kwa12 2014 niho Irakiza Adeober yashikaga ku isi y'abazima. Yavutse nk'abandi bana nkuko bivugwa na mama Ober. Nitwa Kwizera Aline, nkaba ndi nyina w'umwana Obe agwaye. Umwana mu kuvuka yaravutse nk'abandi ararira, hanyuma ariko ntiyigera yevuriwa nk'abandi bana. Aryamye akaguma aryamye ntiyikangure, nkaza ndagenda kuraba ko agisinziriye nkasanga ariryamiye nkamwosa. Ndamwonkeje rero ahejeje ko yaca avomisa. Nkuko abandanya bivuga, bamenye ko umwana wabo yavukanye umutima wuguruye canke ico bita mu gifaransa canal atrial verticalaire incomplète. Amaze umwaka avutse akagira agakorora, akaguma muri ivyo, ntiyigere atera imbere. Yego, hama turajana kwa muganga, munyuca turagenda ahantu bita Ikibuye mu bazungu, turasigura uwo mwana ukungene ameze, ukuntu aryama, ukuntu yose aca avomisa amaberebere, aramukinisha kugira arabe ko akomeye. Atubaranga umwana arakomeye, aca tubara rero tuzogende kurondera umuganga waba umuspecialiste w'abana. Aca turamanuka rero, hama aramugirira ibipimo byose, examen generale, arabura na kimwe agwaye. Hanyuma aca tubara ati rero ko mwamwitayeho ntimwonanirwa n'icanyuma, reka renda batume igipimo c'umutima murabe ko ata mutima yoba agwaye. Twarameze nk'abagomba kwanka, turavuga ati noneho nitwasanga agwaye umutima ubundi bwo ko batawuvura si ukugenda tubabariye ubusa. Natwe ico gihe basha twari twajanye 500 yose arahera, turiko turagirisha amagizame kugira turabe ikintu uwo mwana yoba agwaye gituma adatera imbere nk'abandi. Yego, hanyuma araheza aratwinginga cane ati bati basi nimba amahera yabaheranye muvuga yo mufise fume ndabongerereza. Turamubarira, aca telefona rero umuganga w'umutima ati ndagusavye aba bantu bava muri Sosumo, urumva dushaka turabe ko uwo mwana yoba agwaye umutima, uca ubacishirizamwo. Ashashe abitugirira, tugishika rero aca aratwereka ati mwihangane, ico kinogo tuca turakibona. Aratwereka turabona umutima aho uri, ati yavukanye umutima wuguruye. Kandi sinobaremesha, ni kinogo kinini ntikiziyugara, kuko hariho abo vyiyugara ari bitoyi uko bakura, atari kuyu wewe ntikiziyugara kuko ni kinini. Bagiye mu bitaro bitandukanye nk'ibitaro vy'Ikibuye biri mu ntara ya Gitega, bisanzwe bizwi ko bikorerwako n'abazungu kanshi. Ibitaro kwa Kalede 2015 niho batanguye kwitura abantu nkuko bibandanya bivugwa na mama Ober. Turituranye n'abantu, turabona yuko umengo bizokunda, abazungu bakaza no kumuraba. Hanyuma n'utuntu turadandaza, twibaza tugiye tuje kumuvuza, ivyo biraherayo. Byinshi nyene aradukosoma ku buryo dusigara tumeze ukunyene. Vyaratevye rero kuko byaguma byanka, baradutegeka ati nimba bishoboka twunguruze tuzi Bujumbura kwegera umuganga kuko yavurirwa aho muri wa Karede. N'umutsi wiwe uragoye bawutora hamwe izosi, naho nyene abaganga bose bakoranye yaramaze gucoka. Ingwara ya Ober iratera ibibazo vyinshi ku bavyeyi nkuko bivugwa na Mbonihankuye Mathias, papa Ober. Bari bafise urupangu bararudandaje 2015 kugira ngo bitaho ku mwana wabo, kuko abaganga bababwira vyinshi. Inkwerekezi tubona
uyu mwana aragira ububabare bwinshi ariko aravugwa kandi ari ku musego aragira ububabare hamwe na wewe umwumvira ikigongwe nk'ukurara arakorora ijoro ryose ataka ibintu yarenga kigume mu nda aratakaza ingufu. Hanyuma ku ruhande rw'ababyeyi n'amahera asohoka agenda muri ibyo. Ni umwanya w'umuntu yogiye agakora akantu gashobora kumuviramo ikimutunga mu buzima, icyo gikorwa kiba gihagaze, ugasanga ni ukwama muri ibyo hama usohora uburyo atabwo buriko burinjira. Aho nyene kikaba ari ikibazo utabona uti none iki kizohera ryari, utabona inyishu yacu kuko canamaze imyaka myinshi twacatwaye n'uburyo bwinshi kandi ntabwo caheze, kiracaraho. Aha ni ukuvuga hari umuntu nyene yama yiteguye, nta mugambi umuntu ashobora gutegekanya ngo nkore uyu atubona kuko umwanya n'umwanya. Aha biraza kuza kugorana, hanyuma umuntu aca ahiga kuko kumujana kwa muganga, kuko umugaburirako no gutunga abandi. Ngira ngo ivyo vyovyo ni Imana isigaye ivyikorera nyene, ni Imana ikiganza cayo kigisigaye arico giseruka muri uno mwanya. Yego, hari imiti ahora afata iva mu bihugu bitandukanye nk'uko bivugwa na mama wiwe. hari n'imiti kandi aterwa ku kiringo iva hanze. Iyo yose irazimvye cyane, bisaba umuntu arondere namba arako gakredi iyo bakankundi, hama uwo mutayawuronse araronka utuguvu. Hano wamubonanye tuguvu niwo mutaheruka kuronka. Iyo miti muramugurira muri buhiye? Hariho muri mu Faransa, muri Kenya, iyo dutomboje muri Salama urashobora kugwana ko rimwe turamaze kuwutoraho. Obert amaze gukwiza imyaka 5 byatanguye kugorana kuko ntiyarakivugwa ku buntu nkuko dusanzwe tuzi ko ngaha mu Burundi umwana atarakwiza imyaka 5 avugwa ku buntu mu bitaro vya leta. Ntiyagiye aronka ubufasha nkuko yavyifuza, kiretse inshuti y'abavandimwe n'abagenzi bagiye bamufasha ugutandukanya. Papa Obert canke Mbonihankuye Mathias asanzwe ari umwigisha kuri lycée municipale bumwe iri muri zone Buterere, quartier Buterere. Naho mama wiwe Kwizera Aline nta na kimwe asanzwe akora. Murumva yuko ubuzima bwabo buragoye cyane. Jewe nsanzwe ndi umwarimu, mugabo madamu nta araho, nta cafise akora. Batubwiye kandi yuko bavuye muri Sosoma aho basanzwe bari kugira ngo bazino begere ibitaro bashobore kwitaho umwana wabo neza. Nkuko Papa Obert abandanya bivuga, arasaba yuko abagira neza canke naho bishoboye uwo mufasha akajana kuvuza umwana wiwe hanze. Ko twosaba abantu batandukanye bafise ico boba birengeje Imana yabahezagije, barabe ko bogira gucangacanga kugira ngo umwana aje kuvugwa. Ica kabiri umuntu yosaba, kubera bisigaye bigoye iyo aremvye cyane, haremba atana amafaranga na make yadufise, ariko hariho ikintu c'amabon gikunda kubaho kuri kubagiza amahirwe bakakironka, agaca umuntu amushikanayo iyo bon ibonetse kugira cavugwa atabagwe atararemba. Ico cyo dufasha mu gihe bitarakunda kwaja hanze. Ibindi navyo abashobora kuba borobona neza ukuntu inzira zo kuguruka kugira shikeyo, n'ubufasha bwiwe bukaboneka, nabo bo bitereramwo bakagerageza bagafasha kwinzira zo kuguruka bintambamye bikahava kugira aje kuvugwa. Nivyo umuntu yoshobora gusaba muri make. Bababwiye ko iyo ngwara bayivura mu Faransa barayivura, mu Butaliyano barayivura naho nyene. Hariho abantu twagerageje gusaba nubwo bataraduha inyishu ko hari ico bokora kugira avugwe. Yego, ibijya bihugu vy'iburaya cyane cyane Amerika, mugabo ahandi bice by'ubuhindi vya hehe aha hafi hari habona tugize imisi twumva no muri Tanzania bajya bose baratwanka ati nimumujaneyo ntivyokunda. Bisaba zoshikanwe hariya, adashikanywe hariya ntimwirirwe muragira zoba muri teza ibindi bibazo.
babaharuriye amafaranga akeneye kugira ngo uwo mwana avugwe akire bihere basanze ari miliyoni 80 millions francs. jewe muri uno mwanya nk'umuvyeyi wiwe icambere ngira nsabe kubera abasavye badusavye yuko kuja kumuvuza bagejeje kugira igiharuro c'amahera asabwa miliyoni 80. Mwumvise akazi canke ubuzima babayemo ku myaka ishikindwi bamaze bafasha uwo mwana bagerageza kumuvuza aho batanze vyinshi vyabo kugira ngo umwana wabo amere neza. tuba muri aka kazi twari dufise urupangu natwe tuba ahantu nk'abandi twararudandaje muri 2015 tubona ko agira apfe batubara ati twegeranye duce duterereza hamwe amatwara catera iry'amigumuko birapfuye n'abazungu bariko baramukurikirana n'ubu ntiturasubira kumenya iyo bagiye. Iki ni igihe cawe ni igihe canje kugira ngo tugire ico dufashije Adelbert nahasiga ubuzima amere nk'abandi bana kuko bavuga ngo ugwaruka ni Burundi bw'ejo kandi ukora neza ukayisanga imbere. Kubifuza guterera murashobora guhamagara Mbonihankuye Mathias Papa Albert kuri numero 68 136 979. Kubifuza guterera naho muciye kuri Mikaje ni 61 805 219. Izina ni Kwizera Aline Mama Albert. Canke kubifuza guterera biciye mu makonti atandukanye y'amabanki ari ngaha mu Burundi. Hariho konti yo muri Umuco Microfinance. Nimero ya konti ni 8294. Gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Reka dukore iciza Imana zibiduhembere. Maze tuze twumve Irakiza Adelbert yabaye muzima nk'abandi bana. Hari kurumva yari Ready Pleasure. Iyi ni Burundi Kingdom TV. Bandanye ugira subscribe, like, share ndetse na commentaire. Murabizi ko ndabakunda cyane usibye ko ntarababona live. Ciao ciao.